hano ndakwihaye wese ni wiganzire nshize imbere ubugombe bwawe mpaye umwanya ibiganza byawe ehe ndi hano ndakwihaye wese ni wiganzire umutima wanje Burundi Gospel Star Search Kumina Akeju Media. Hello bakunzi ba Akeju Media umeze neza murakomeye mugoye neza agenda on the fresh Imana yabikoze ndi muzima vraiment hose ndameze neza gose ndabaye ikaze kandi kuri Akeju Media mu kiganiro Burundi Gospel Star Search je ndagishikiriza ni Keza Fleur ya Audrey iki kiganiro ntigana dukorana n'abaririmbyi bari mu Himbazamana nkuko mubimenyereye rero uno munsi dufise umutumire adasanzwe umutumire witeka ariwe Melody niyo mwongere umusore umunyarumonge ariko abanga mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Kinama n'umunyeshengero w'ishengero ryitwa Church of God. Vraiment ariko arakora neza gose ni muririmbyi ariko arakwiza hafi imyaka 3 yatanguye urugendo rwiwe rw'umuziki reka rero munyemeye tumwakire muri Akeju Media aramutse abakunzi ariko adukurikirana n'abandi bose bariko barumva ijwi barengana kaze ndabaramukije abakunzi ba Akeju Media aho muherereye mwese mahoro y'Imana baganze yego murakoze cyane mugoye neza none turashima Bashima nyenda bibona ko n'inyama ziguma zivyimba. Barakoze gose. Mu ntangamara nabavuze ariko ndagomba ko mwongera kandi kwidondora abakunzi ba Akeju Media bamenye neza uwo turi kumwe ubariwe mu buryo bwiyaguye. Peut-être ejo ntashikanye ko mugabo mwebwe mushaka kubishikanako. Nitwa Melody niyo mwongere. Yego. Niyo mazina abavyeyi bampaye. Ndakijijwe naki Yesu nk'umwami n'umukiza sanzwe ndi umunyarumonge nko mwayivuze yego ariko akanyamba mu Kinama yego nsengera kumutakura mu Church of God no nkore umurimo w'Imana nibazaniye ibyo bisigaye n'umusore ako ni utakavuga yagiye ndakakubaza kubera iki kubera ko kabaga keneye umwidondoro bamenye neza umuntu uri kumwe wo tugira tuyage wo abakozi ba Akeju Media bagira bakurikirane nyene bakamumenya wow Melody mu buzima bwa misi yose mukora duke akazi dukora sometimes usanga tuko turakora ibintu bya salon ego salon de beauté de coiffure ego bibaza nibyo novuga nkora nta bindi urakoze gose ni vyiza ifoke umuntu akora fako umuntu agira utwo yisumamwe kugira ngo bikunde ivyo yifuza nkamwe muri abaririmbyi mubamukeneye uburyo bwinshi cyane gose kuko amafaranga ni ikintu c'ingenzi mu buzima bw'umuntu Melody mwoshobora kutubwira mbega Melody ubwana bwiwe canke Melody yakuze gute Melody yari yifashe gute Melody yaramerewe gute akiri muto apana uko tumubona ubu ni inkuru ndende ego kuko cyambere nakuze muri famille kijijwe papa yari pasteur mugabo uburyo je nakuzemo bwari butandukanye kuko je nakuze ata bintu bya eglise umbaza abavyeyi bama bambwiye bampanuye eja gusenga abana banaka uko bimeze bwabo jewe ikintu cari kinganje muri ubwo buzima kwari kuguma ngenda kubera nakuriye hafi ya Tanganyika wasanga twagiye koga tukirirwayo nakunda ibintu byo kuraba amafilme mu masare ugasanga niriwe hiyo ni dimanche kandi uhasanga dimanche wamenga filme za dimanche wamenga nizo ziryoshe gusumba iyindi misi canke ugasanga igitondo ca dimanche umenga gisumba ibindi bitondo usanga umuntu agiye kuri Tanganyika nkajya mu maunze
ibintu nk'ivyo ugasanga gusenga ni ikintu kigoye cyane kuri jewe ego mugabo ndashima Imana kuko ko nagenda kura ngeze mu mwaka w'indwi nahuye n'abagenzi beza turi mu ishure nyene banjana muri groupe biblique niho natanguriye gusenga caninja muri eglise urugendo rwanje ca rutangurira ngaho uko nyene. Okay. Melody kera yaranzwe no gukina koga mu kiyaga canke arafise akandi kantu Melody kamuranze? Gukina nakinye umupira. Ego. Nakinye umupira. Buri dimanche twaba dufise ntuzenya. Twaba dufise match twakina. Hari aho twakina bivanye n'amaveni. Asanga irya kabiri ryahuye n'irya kane. Irya kabiri n'irya kane wamenga ni Real na Barca. Ego. Rero nivyo ibisigaye nabiciyeko gatoya ibijanye n'ivya karate. Wasanga nyene twagiye kwiga ibintu nk'ivyo nyene. Nivyo rwagenda rw'ubuzima aho umuntu agenda araca. None Melody wa kera n'ubu batandukaniye hehe? Wa kera yarabayeho ubuzima umenga nta cerekezo. Umenga nyene sindiko ndabona ivyo ndimo. Mugabo ubu ndapanga gahunda z'umunsi, mpanga tukwezi nzokora ibi. Kandi n'ikindi naco Melody wa kera ibintu vyo gusenga wapi. Ego. Mugabo ubu ndasenga kandi nkakorera Imana. Wow, urakoze cyane. Reka rero ndaguhe ikaze mu kiganiro nyezina arico Burundi Gospel Star Search. Aho tugira tuyage ku gikorwa cyanyu cyo kuririmba mu rugendo rwanyu rwo kuririmba canke muri carrière yawe niho tugomba tuyage ko cyane. Rero Melody twagomba kumenya urugendo rwawe rw'umuziki rwagenze gute. Turazi canke twarumvise ko urugendo rwanyu rumaze imyaka 2 ija muri 3 ariko turagomba kumenya ubwo rugendo rwatanguye gute, rwari rwifashe gute, ubu naho rumeze gute, ruriko rujahe? Merci. Carrière solo yatanguye nyene 2022. Yatanguye novuga mu mpera za 2021 niho nakoze concert ya mbere yuwanje. Yari concert gufasha imfuvyi n'abatishoboye. Rero ndayikora bigenda neza, Imana ndayibona ku rundi rugezo ntari ndayiziko. Kiba igikorwa cagutse, urugendo rutangura neza nubwo muri ico gikorwa vyari bigoye, nahuye n'ibibazo bitandukanye. Mugabo n'ibibazo vyagiye kunkomeza kandi bimpa kuguruka amaso, ndabona ati Imana kumbe ndiko ndakorera hari ahandi hantu mvuye mu kuyimenya. Rero mpejeje ndakorera n'ibindi bikorwa nk'indirimbo. Indirimbo ya mbere nayikoze 2023 niho nayisohoye. Ubu naho indirimbo ya kabiri asohotse ubu mu kwezi kwa mbere. Okay, murakoze cyane. Mutubwiye yuko mwatanguye urugendo rwanyu muri 2022. Muca mutegura concert yo gufasha imfuvyi n'abatishoboye. Mbega niho urugendo rwatanguriye ko tuba twumva ati jewe vyagenze uku, natanguye uku, bigenda kuriya, we watanguriye ku gikorwa? En fait hariho gutangura kuririmba nyene mu makokare, mu matimu. Ivyo vyatanguye kuva 2019 none bitangura. Mugabo urugendo rwajewe nka Melody nirwo rwatanguye 2022. Okay. None Melody nk'umuririmbyi wa gospel uriko urakora cyane, twumva yuko mu myaka 2 ishira muri 3 umaze gusohora ibikorwa 2 kandi vyiza bisa neza, biboneka ko ari semi live canke ama live recording. Nihe nyungu uriko uritega muri ibi bintu? Kumenga musohora amahera menshi, kumenga birazimvye.
ko tuzi ko umuntu akora ikintu yiteze inyungu kanaka namwe nka Melody mwiteze iki? Jewe ibyo ndiko ndakora ndiko ndaba fier navyo kuko ibikorwa ndiko ndakora ndiko ndabona abantu benshi bashinga intahe kanaka bakansanga inbox ati ndimbo yanje vyagenze uku nuku nuku nayumvirije ubuzima bwanje numva bumeze uku. Rero en fait jewe inyungu nitega niyo kumva ko hari abantu bariko barayagana Imana biciye mu ndirimbo zanje. Biramaze gushika umuntu akakubwira ariko indirimbo yawe yamufashije? Cane, si umwe si babiri. Mvuge ko ufise amavuta, mvuge ko ahezagiwe canke bigenda gute? Hari aho uca bigenda gute indirimbo umuntu aririmbe hama uwundi muntu afashwe? Biba vyaje gute? Biba vyagenze gute? En fait novuga ni Imana bon nta kintu gihambaye umuntu aba yakoze kuko ivyo aba yakoze byose n'Imana iba yabimushoboje. Rero novuga Imana hari ukuntu iba yabikoze yoyo ivyo igomba bigaca muri iyo ndirimbo gafasha uwo muntu. Ubundi bwo jewe ubwanje nta technique canke iki nabishizemo. Okay. None mu kwandika indirimbo nka Melody niyo mwongere umuririmbyi w'indirimbo y'Imbazamana turi kumwe n'umunsi muri Akeju Media, mu kwandika indirimbo muhora mwisunga iki, mwihweza iki? Murarota? Murerekwa? Ziruruka? Okay, merci. Jewe mu kwandika indirimbo ubwa mbere bwo jewe kuko hari abantu bandika indirimbo mu migwi ibiri, hariho abafata ikaramu bakavuga ati je nguma nandike, hariho n'abandi barikodinga. Rero je ndi muri abo bantu barikodinga. En fait jewe mu kwandika ntuzenye sanse y'ikintu ngomba nandike kiza je ntaciteze kuko sifata umwanya ngo ngomba nandike. Hari ukuntu usanga nyene ndaryamye hakaza nyene akantu k'akamelody, akantu k'akajambo, umva ako kajambo je niko camfatira ko nkavuga ati ifoko ayandi majambo yose ndayarondera mfatiye kuri iryo jambo numvise. Bisigura yuko utisunga na Bible? Bible ndayisunga nyene. Uyisunga gute kandi bavuze yuko wumva ibintu ukaca urikodinga? Umva naka melody? Numva ka melody, nkumva akajambo kanaka k'urufatiro, hama nkaca nja muri Bibiliya nkagura. Ariko naco ni sawa cane. Ni sawa cane kubera yuko abaririmbyi benshi bandika indirimbo ugasanga indirimbo ntaco ziko zirafasha ubwoko bw'Imana. Donc ni indirimbo iryohera amatwi, ni indirimbo itambika, ni indirimbo iryoshe kumviriza, ariko ugasanga nta na kimwe iriko iramayira umuntu. Reka tuvuga ati Imana ishimwe ko indirimbo zawe ziko zirafasha abantu batandukanye. Melody, iyo umuntu ariko arakora ikintu kizima canke ciza, hariho ibintu bikunze kwitwa intambamyi mu bikorwa kanaka canke mu buzima kanaka. Nka Melody nizihe ntambamyi ubona muri kino gikorwa cawe? Canke nubwo uriko urazibona ubu peut-être arizo mwahuye nazo? Jewe hari intambamyi nahuye nayo bo irasanzwe mugabe bivanye n'igihe yajemo. Yaje ari intambamyi ikomeye cyane. Ni intambamyi yaje igihe nako nkora igikorwa ca mbere. Umva niho nari nkiza, umutima wanje ntwari bwabe diyo ngo komantare nk'ubu, kuko ubu ije kurya yaje ifata bisanzwe ko ubu maze guhura na byinshi narakomeye. Yari intambamyi yabaye muri ico gikorwa cyo gufasha imfuvyi n'abatishoboye, kuko ni igikorwa nakoreye ku Gatumba. Rero Gatumba hehe mu Rumonge? Ego. Bibaye n'ukuntu nari mpejeje ishuri nk'abandi bajene, utagiye kuri kaminuza caja mu bundi buzima bisanzwe gukora. Rero kubona jewe mpejeje ishuri bakabona abantu ngiye mu byo gufasha imfuvyi n'abatishoboye, kandi na jewe ubwanje hari hageze ko nirondera, byateye amakenga abantu. Rero nibuka
napanze komite ndaheza hasigaye nka une semaine komite y'ico gikorwa icirampamagara imbwira yuko ibyo nabasabye bidakunda kuvuga ufise concert kandi concert yari izimvye cyane kuri jewe yari izimvye pe yari nkiyangahe ico gihe ibaza yatwaye nka Emilio de Sauko kandi Emilio aho haruguru ni menshi ego ya mugabo ubonye abantu bose waziga ko ma 700 canke 600 canke 500 bose bagutaye ku kanyuma urumva ubu atari Imana iserutse urabivamo ego ya rero ndashima ico gihe nabaye desi mugabo famille yaciye ibijamo papa cavugana na mama nibo baciye bambera komite ibikorwa bica bigenda neza kandi ndashima Imana ni igikorwa Imana yigaragajemo yari yerekanye kandi Imana yaratumiye pe ko ni igikorwa no kwinjira ubwanje ngiye kuri stage byarangoye kubw'abantu benshi hari abantu benshi gose hari abantu benshi cyane hanze n'indani byangoye n'ukuntu ninjira byabaye ngombwa ko ndondera abantu nyene babajene baramfasha nyene kugira ninjira ego ya nenda bishima Imana okay hama ubu naho muri kino gihe niye ntambamye uri kurabona muri bino bikorwa byawe kino gihe ntambamye ndiko ndabona ni uburyo aho nigihe aho kugeze amafaranga aragoye kandi ibintu byarazimvye iyo niyo ntambamye nabonye ikomeye cyane kuko igikorwa nakoze la fois passée 2022 c'indimbo ya mbere nabonye ari omwe ariko ubu ibintu byose byaraduze amafaranga yarabuze rero niyo ntambamye mbona ubwanjye okay ndizeye ko abariko badukunda bariko baravyumva kuko amafaranga abuze mu bintu byose birononekara cyane rero abamanager baraba bakoreyo none Melody nta manager office canke nta bantu ufise bagushigikiye kugira ngo ibikorwa vyawe bitere bija imbere jewe nta management ndimo mugabo hari abamfashije nyene make ego mugabo nabo si benshi kuko ubu abantu bose ubuzima buragoye kugira umuntu agufashe amafaranga nyene aboneka usanga ari bake pe okay bisigura ko uwo kwifuza gukobera manager ahawe ikaze canke ivyo genda gute twoyaga aho kanyura karakomeye ati mwoyaga kubenga karateye amadidani en fait hari aho usanga nyine hari ukuntu nyine akora nanje nkafise ukundi kuntu nkora usanga ntiduhuje mugabo tuyaze vyogenda neza ngiye ndiza ariko bariko baradukurikirana bariko baravyumva bariko barumva ingene uriko uravuga rero aba manager iyo bari hose nibaze Melody aronka umuntu amushigikira vraiment ni umuririmbyi mwiza aririmba neza n'umwanditsi mwiza vraiment yarahezagiwe gose reka tumusabe aturirimbire aririmbira abakozi ba Kejo Media bumve ukuntu Melody abikora kaze ijambo ryawe nitara rimurikira ibirenge vyanje kumurangura igitutu uzigama no mwijoro nishimiye ubuntu bwawe uri vyose vyanje naco nakuburanye ko nakumenye sinicuza wama hafi yanje mu bihe vyiza no mu marushwa uraseruka nakubonyemwo urukundo imbabazi n'ubuntu wabinshizeko
birankikuje ko nakumenye ndahiriwe. Melody iryo jwi ryawe uri kurahe ko risinziriza Yareka. ega bwa bundi ibyo abantu bavuga ntibabeshe uzi ko nari ntwawe Oya. nuko Bramini neza waraheza gwe Manishimwe cyane. umunyamugisha Sansa. Melody hamwe n'ibyo byose mufise iyihe ntumbero muri bino bikorwa byo kuririmbira Imana canke kuririmba indirimbo bimbaza Imana? Ya numbero Jemfise ni kubona hari benshi bariko barakira indwara zitandukanye Imana ibicije mu ndirimbo zanje. Kubona abantu bariko bakira agakiza Imana ifashe ubuntu bwayo ikabucisha mu ndirimbo zanje abantu benshi bakakira agakiza. Je mba mbona bikwiye pe. Bisigura ko udakeneye kuba umustar nk'abandi kugira ngo uzaririmbira ku ma stage akomeye tukumenye bicamo marenga mu gihugu cy'u Burundi. Bon en fait ivyo nta gaciro ndabiha mugabo kwibona ku ma stage hari abantu bariko barakira ni bon bisiga by'ubustar nubwo je mutomenya gusa indimbo zanje mukazumva zikabafasha. Indirimbo zawe tumaze kuzumva tukazikunda bisigura ko natwe twakumenye. Rero ifoke ko nawe uba umustar. Sinzi tu. Melody uriko udutegurira iki nk'abakunzi bawe bagukurikirana cyane ko dushatse turabona indirimbo zibiri kandi nziza ziryoshe ariko kandi turumva tugifise igishika cyo kwakira ibindi bikorwa vyanyu tuvyitege ryari kudutegurira iki mbega nta ma concert nta ma événement bimeze gute? Okay. Bikorwa ndiko ndategura mugabo muri kino gihe nta bintu by'ama événement bindimo ndiko ndamaya gusohora indirimbo kwanza nkorere no mu bibanza bitandukanye ya en fait umuntu ahari hose yumve ubutumwa bwiza. Rero kubera ama concert usanga yegeranya abantu baho hafi mugabo nabonye ko no manza kwanza nka abantu ibikorwa biciye mu ndirimbo ama concert azuza mu nyuma. Bisigura yuko muri ino myaka nubwo yoba 2 canke 3 atayikorwa cabe gihari. Atari ibintu by'indirimbo ntabyo ndiko ndakesa Imana tu. Mana yarabiteguye bizoba mugabo apare yanje ntabyo pe. Okay, reka twitege turindire indirimbo nziza ko twazi yuko abayirimbyi nkamwe muticara aho muri hose muguma mwiyumvira canke muguma muhabwa canke muguma mwerekwa canke mugahishurirwa utuntu dushasha utuntu dushaka gufasha imitima ya benshi kuko burya mu kuririmba harimo ubundi bushobozi. Melody ninde muntu kuri wewe ari nk'icitegererezo? Icitegererezo mu sample inde sample niko bamwita jewe ubu kano kanya ndiko ndakurikirana abanyamahanga mugabo nkitangura ibintu by'umuziki narumviza cyane David namwumvirije kandi niwo muntu novuga yamfashije kurimbira iryo hejuru. Ya undi muntu yari Jean Christian iri imbere ndamukunda cyane n'ubu ntibirahera mugabo ubu ndi mu banyamahanga. Ubu uri mu banyamahanga bisigura yuko abarundi David na Christian donc warabamize ubu rero warimutse? Oya sinabataye. Simvuze ngo warabataye ubu warimutse ku yindi level wifuza kumenya n'ibindi. En fait sinovuga yuko ibintu ndiko niga Jean Christian atabizi mugabo hari ukuntu nyene byabaye ngombwa tuko. Okay, urakoze cyane Melody, reka ndagushimire gose. Merci. Mugabo utarangiza reka ndagusabe ushobore kubwira abakunzi ba Keje Media ko hadukurikirana
akajambo kamwe canke tubiri ucongera kandi babwire n'imbuga musanzwe mukoresha kugira ngo bikunda bagende bagiye subscribe canke s'abone ba supporting ndetse n'amasengesho ku ruhande abakenewe ya cyane mugabo ivyo vyatangura ya ya nuko bo ijambo no babwira canke ikintu no siga mvuze abantu bako batwumviriza novuga ni nk'isengesho ni sengera abantu bo ni ikintu cy'uko abantu twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza canke abantu twagiriye ubuntu bwo kumenya Imana ego menga ntidukura menga twarahejeje menga nyine ni gusenga dutaha tuca gusenga dimanche canke hagati mu ndwi dutaha mugabo nkuko nabiririmbye muri rya ndirimbo inshasha ni ndasengera abantu ngo bazomenya Imana ku rundi rugezo ego ya kuko Imana plus uko yegera nuko amaso yawe ahumuka ukaguma ubona ivyihishe n'ivyikinze rero abantu baze barafata umwanya basenga mu masengesho basenga ntibibagire gusaba Imana ibahishurire ego bayimenye ku rundi rugezo ntibaguma ari bikuri ego ya nico ibisigaye imbuga nkoresha ni YouTube Melody niyo mungere Facebook Melody niyo mungere TikTok Melody niyo mungere IG canke Instagram ni Melody niyo mungere ego ni murakoze cyane reka rero tutarangiza kandi ndagusabe uducishirize ko iyi ndirimbo shasha iyi yitwa Ndi hano agace gato turangiza okay ivuga nshize imbere ubugombe bwawe mpaye umwanya ibiganza byawe ndi hano ndakwihaye wese niwiganzire umutima wanje ivyiyumviro dufitiye si ivy'ivyago ni ivyiyumviro vy'amahoro ivyiyumviro dufitiye si ivy'ivyago ni ivyiyumviro vy'amahoro. Wow. Merci. Melody, merci beaucoup. Merci namwe. Wakoze kuduha agaciro, wakoze kudutegeka muri Akeje Media. Asante sana namwe mwakoze. Mani guhezagire. Asante. Ndiza ko nakundi insurance twagukenera yuko muzotwitaba. Ndahari. Urahari ku bwacu. Ya urazi ko ntabagoye. Ego, barakoze cyane. Reka nshimiye namwe bakuzi ba Akeje Media ko mwadukurikirana vraiment murabizi ko nimwe ba boss bacu, murabizi ko dukora ku bwanyu, murabizi yuko tubazanira buri gihe ibintu bishasha kugira ngo muryoherwe kandi mugire n'ico mukoze muvuge muri commentaire nimba ari ahantu bitagenze neza mukabivuga nimba ari icyumviro gishasha mukakivuga nimba mukeneye mutumire nawe nyine mukabivuga nimba mwe mwera y'abarongoye mukabivuga rero ndabashimira gose kudukunda mutwereka everyday anytime muraheba byinshi mukadukurikana muri intwari muri abanyamugisha turabakunda gose hama nongere kandi ndabasabe wowe utaga subscribe kuri Akeje Media gende bikore uge subscribe ni seconda imwe gusa kugira ngo uze uraraba biganiro vyacu mu buryo bworoshe mu buryo bwiza utiriwe urabirondera wowe nyine mu telefone yawe uca notification nongere kandi ndakononke kuri Melody niyo mwongere kuri yababwiye kuri YouTube channel ni Melody niyo mwongere kuri IG Melody niyo mwongere kuri Facebook page Melody niyo mwongere kuri na TikTok yeah. Na TikTok ni Melody niyo mwongere mugende mugiye subscribe canke follow kugira ngo mumushigikire mumuzamure ibikorwa vyiwe bikurikiranwe mumugire share canke partage mumugire commentaire ku ndirimbo ziwe
mugenda j'aime canke like Yeah. kugira ngo ibikorwa vy'ushore bitere bije imbere mutibagiye no kumusengera kuko abayirimbyi n'abantu barondegwa n'abantu satani yanka gose n'abantu agwanya mu buryo bishoboka rero umusengera Imana ishobore kumukomeza ayishikare guhagarara shikamye kugira ngo bikunde azashike ku ntumbero ziwe kuvyo yifuza gushikako rero naho butazosubira cari ikiganiro Burundi Gospel Star Search n'umutumire wacu mwiza Melody niyo mwongere na jewe Keza Fleur Yardre. Ciao ciao. Burundi Gospel Star Search. Kumina Akej Media.